ni gute ushobora ngo kwanza jari jambo rimwe jyanwengeje ngo nimba koko ari umupasi yacyambwira ngo nimba koko ari wowe Imana yandikiye Dorcas ngo amen ngo nimba uri diamond warungikwa na shetani wizina Yesu put barangemea bagati how kwera iki wowe na Dorcas murakundana by'ukuri muri ndashaka kunyishure kugera muri match ko turavugana wowe na Dorcas muri en couple by'ukuri murakundana cyangwa uri kuratubesha man navuga yuko ni turi en couple ariko turakundana ni muri en couple ariko turakundana bisugura ko yaguteye indobo denwa imyaka 2 bro kuko namwandika kuri Instagram nyanishura Facebook ndamwandika biranga ariko mu nyuma tu yazi twabahungu twamatugwana ingwano nyinshi mwarigeze kuba en couple wewe nande na Dorcas mwamaranye igihe kinini mwamaranye igihe kingana gute muri mu rukundo we nawe muri en couple ntabwo ari kinini cyane twamaranye amezi 8 bro amezi 8 nize amezi 8 muri en couple kuva muri 2022 gushika mu kwezi wa gatanu ko mu 2023 urumva na amezi 8 message norungika kuri Dorcas nikomeye yuko aho gwaciye ntagwa aho kaciye ntagwa ngo wari uhari nubwiye yuko kumukunda ndamukunda nkuko byamye atari uko gusa bitandukanye nuko gusa atari rwa rukundo rwa couple atari rwa rukundo uvuga ngo nizi nkunda ariko gusa ndamukunda. Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the press. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse. Hamunda kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfage Garf. Watuma image uyibona imeze neza cyane. Watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri show cha kiganiro kiguha akajyo keza ako kumenya makuru ya Bastard, ako kumenya makuru y'ivyamamare ati beg ivyamamare byacu bibayeho gute. Yes, umwaka uraheze nibaze neza yuko hari byinshi wageze ko ibitageze ko nabyo reka ndakwifurize kuzobishika ko mu mwaka uza. Yes, uno munsi tubabwiza ukuri show ndi kumwe n'umwe mu bantu bavuruze industry kuri Vestine na Dorcas. Nibaza abantu mukurikirana industry murabizi uyu mujama murabizi ko yakunda ni Vestine ni Dorcas. Murabizi neza yuko yabigaragaje ku mbuga ziwe atakwatagize kugira ngo yerekane neza ko yashoboye gukunda umwigeme azwi izina rya Dorcas. Akabicisha muri posti akavuga ati je kabisa ebana vuba cyane ndaje mu Rwanda kuraba Vestine Dorcas. Sasa uno munsi sinkibibona bizogenda gute entre yawe na Dorcas ko yavuze ati ndamukunda bimwe ntovuga. Bro, welcome on the mic man. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Thank you so much bro. Ubaza fresh meze neza cyane bana ndakubona man. Ivyangwa byarabaye byinshi twaherukana tabwanwa afise araga umuntu adafite ngwitwa inkungu wari umugabo w'inkungu ariko uno munsi urana ko afise ubwanwa ni rikilos narakuze cyane the boss cyane gose ubuzima bwawe bwiza meze neza ndakubona man. Umwaka uraheze man. Umwaka uraheze wewe turakonye interview kera sana man. Niyo mpamvu navuze ati ndamuheruka atabwanwa afise ariko urabona yarabaye rikilos bro. Yes, ibintu wari kugera ko muno then ibintu wateguye muno mwaka ibyo wageze ko ibyo utageze ko ni bihe bro? Ibyo ntageze ko ni byinshi n'ibyo nageze ko ni byinshi ndabishima ariko umuntu kugira ngo ashike ku kintu runaka nuko bayaragwanye cyane sivyo bro. Ndakubwire niba washaka gukora ikintu uzokora ikintu uzi yuko uzofelinga canke uzogikora urumva ko ibintu ari ibintu bikunda n'ivyanga okay niko bimeze rero ari byinshi twashitseko ari byinshi twageze ko ya wagwana bro.
ibyo utageze ko nibaze neza yuko reka ndagusabire kuzobishika ko mu mwaka uza brother. Nibaze neza yuko byose mu mwaka uza ibyo uzotegura bizogenda fresh. Yego. Twisubirire inyuma gatoya rero. Nta kibazo. Dorcas asiguye ko kuri wewe bro. Dorcas avuze vyinshi kuri jewe na cyane cyane ko abarundi benshi abanyarwanda benshi bihaye image yuko Dorcas yahoze ari umukunzi wanje eka ariho nabandi bazi yuko ari umukunzi wanje muri no mwanya ariko nta numwe azukuri yeah of course nangire chat genda kurondera uko kuri batazi nibaze ko muza kumenya kuri Loy TV niyo mpamvu navuze ati ebana ko bagiye kuza reka ndamurondera first time ndayivuga kwanza ndakubaza ikibazo Vestina Dorcas uwo bamenye ryari Vestina Dorcas namenye kuva kare kuva ku ndimbo yewe ya mbere bakoze niko rero naciye mvuga ati yamara umutima wanje urashaka umutima wawe ushaka iki wakivuga ati ndashaka umwana kujya mwana ndamukunze ushobora kubona umwana umudemu kujya bashobora kuvuga ati je ndicaye ndi mu nzu kuse telefone ndabonye foto y'umuntu runaka cyangwa urabonye umuntu runaka amaso ku yandi gacu mukunda naje rero narabonye umwana ndavuga ati Dorcas vere mujya mukuga ni mwiza cyane aseka neza meme na interview ziwe vraiment nazikurikirana yarishana n'ubwenge bwinshi yeah of course ndavuga ati Dorcas ndamukeneye ndamukunda rero niko guca ndavuga ati reka rero ngirageze ndamurondere ndamurondera uko yeah nabigeme babiri navuga neza yuko bavukana banavuga neza yuko bashobora kuba ari n'impanga okay hariho Vestine na Dorcas ariko uvuze yuko wakunze nde Dorcas why not utakunze Vestine bro urukundo niki urukundo ni emotion emotion nazo ziza ku muntu iyo zamujemo umva kandi nziza kubera ko afise emotion ahubwo zimuzamo kubera ko yabonye ikintu gituma agira emotion urumva agate Vestine Dorcas je nakunze Dorcas kubera ko emotion ziwe zawe nizi wanje cyazituma ndamukunda bro niyo mpamvu uno munsi wumva yuko nigeze kurondera nde Dorcas yeah wigeze kurondera Dorcas bakuze ba Loy TV nimba ukwikira industry urazi neza yuko uno musore ntabwo atagize abyerekana ku mbuga abicisha kuri platform ziwe haba ku mapage yiwe ya Facebook haba ku masati yiwe ya WhatsApp nubwo neze yuko kila platform ziwe zose yarerekanye ko ashobora kubakunda umwigeme azi kwizina rya Dorcas brother tukiri ngaho nyene mbega warigeze kuyaga nawe ndavuga kuri haba kuri page yiwe cyangwa kuri WhatsApp kuko nibutse neza hari ama message werekana menshi cyane agaragara nkaho uyagana Dorcas mbega bijyano byari real cyangwa byari fake bro nizere yuko kuko harabavuga yuko ari bya bindukeya ugaposta hari nabavuga yuko ari byo ari ibintu byagaragara mu commentaire niyo mpamvu na kurondeye brother kugira ngo wewe nyene witangire ukuri kuko nibaze yuko ukuri woza kuvuga nta muntu aza kuguhaririza sasa we na Dorcas nkarayaga by'ukuri cyane imbere ko ndakwishura for first time ukibona message ndazipostinga uyibwiye iki jewe deni nkoresheje ivyo nabona ko muyaga ariko harabavuga neze yuko atari ivyo ariko ndashaka twibwire wewe vy'ukuri we na Dorcas nkarayaga yeah how ushobora kugenda gukubesha how ushobora gushira message zitari zo kuri internet ariko haramoneka mona message we nyene akwita bebe akurikira udustike tw'urukundo yeah of course bijya bintu byari real byari real byari ukuri cause urabona umuhungu yamara umuhungu every day okay kuko hari abamwe bavuga ngo urabona sivyo abandi ngo iki meme harageze n'abapasteri abapasteri banyandikira ngo diamond washita turagukebe mu izina rya Yesu abapasteri bahe ndabazi ko nabona gusaba no bapasteri bakwandikira banyandikira inbox munasikia urumva ni gute ushobora kwingongo kwanza jari jambo rimwe jyanwengeje ngo nimba koko ari umupasteri yacyambwira ngo nimba koko ari wewe Imana yandikiye Dorcas ngo amen ngo nimba uri diamond warumkiwe na shetani mwizina Yesu put barangemea hagati how kwera iki umva byanteye gutwengana ko haje nyinshi yeah rero mpamvu rero nuvuga yuko ukuri nje ndakuzi kandi nimba nakuzi uko mvuga kose mutegeza kukwemera umva nimukwiye kugira gute gupinga abo pastor bavuga ikinyarwanda ikirundi ari bavuga ibinyarwanda ari bavuga ikirundi yeah of course kuko narondewe n'abarundi ndaronderwa n'abanyarwanda sinzi yuko magenda makurikirana
ariho n'abajournaliste bo mu Rwanda barantelefone ku radio yitwa Imanzi naronde n'umujournaliste yitwa Kevin Uncle K wo kuri Imanzi FM arabizi azo ikiganiro nakibona zo komanta bace bantelefona ku radio barambaza bro ibintu twumva nivyo mucyo narawutanze ya sasa ariko uno munsi nobwa neza yuko ntimukiyaga kuko biraboneka ko watitse intege mbega byagenze gute mbega byavuye kuri Dorcas byavuye kuri wewe so nkuko byama ariho burya inkundo zitandukanye ariho abantu bari en couple batabifuza ko inkundo zabo zija social media urumva sinzi yuko mabibonye no mu commentaire bagize no kumomanta bakije ku rubuga rwabo rwa Western Dorcas official baravuze barambugije barambwiye ati nimba umukunda nibugira gute ibi byo kuza uraposta si vyiza raba ugabanye cyangwa ubireke ndavuga ati nta kibazo ko ibi byose n'umwumvikano bamaze kuvuga uko nce ndavuga ati kambaza ndabihagarike bisigura yuko bitumaze kumvikana yuko ntakwe kubiposta nacimpagarika ya ariko ni Dorcas novuga neza yuko we atigeze abigaragaza ku mbuga ziwe nkuko we wabigaragaza aho benshi bacu bavuga ati nububeshi ariko aratubesha ati kubera iki Dorcas wewe tutigira tubibona ku mbuga ziwe ati ibi bintu nububeshi kubera iki Dorcas nawe atigira byerekana ku mbuga ziwe canke ngo abicishe ku mbuga ziwe yuko muri mu rukundo nawe canke ko muyaga nawe uwakunze n'uwakunzwe sico kimwe uwakunze n'uwakunzwe sico kimwe kuko urazi uwakunzwe afise droit yo kudabipostinga uwakunzwe afise droit yo kwitwara ko ashaka ariko uwakunze nako afise afise gukora ko ashoboye kose kugira ngo uwakunzwe akunde urumva kugira ngo urukundo rube gukundana pana gukundwa urumva kaka rero mpamvu uvuga yuko ujya Dorcas wewe yarakunzwe ntiyakunze urumva ariko kandi nimba yarakunzwe nawe ategeza gukunda ariko nimba yarakunze naho nashobora guposta je narayipostinze kubera ko namukunda cyane namukunda warakunda Dorcas cyane ariko we ntiyagukunda yarankunda ariko yarakunzwe cyane kuko inkundo zitandukanye kuko igihe cyose no mu rukundo abamo umwe akundwa gusumba ukunda ya no mpamvu rero uratiza yipostinga kandi kindi umurimo birimwo kandi n'izina afise nivyemerewe yuko bamenye uwo bakundanye niyo mpamvu we atakunda ko babipostinga ya of course abantu benshi badakunze kubatandukanya hari umwe afise amenyo yambitse gutuntu nujya nyene ya of course hari benshi bamucaginze baravuga neza yuko adakwiye kuba umukizwa ati bijya bintu si by'abakizwa mbega bijya bintu nkari nkawe nk'umuntu wamukunda bijya bintu byari bisiguye de n'amajambo bavuga kuri we yarasoma bembaza ikibazo bajya abantu bamujaginze eske gukizwa kuri bo ni gute gukizwa kuri bo ni iki gukizwa ni iki gukizwa umuntu akijijwe abameze gute icyo kibazo cyo kubabaza gukizwa n'umutima bro gukizwa n'umutima urashobora kuba wambara mini ariko ku mutima ukijijwe urashobora kuba uri umuntu asenga cyane abantu babona ariko ku mutima ufise inzigo urumva niyo mpamvu badakwiye kumujaginga ya niko bimeze niyo mpamvu badakwiye kumujaginga ya sasa ubu imigenderanire yawe nawe yawe na Dorcas imeze gute so ni sawa bro imigenderanire ni myiza ni myiza man iracyari kwa kubundi tu atari uko gusa icahindutse ya movement yo kumbuga ya bo basi bya bindi mbona hana amaposta hana byo navuga yuko bijyana nabihagaritse nabiretse cause abantu si beza kuko nabonye message nyinshi sari nziza bisaba yugira ngo ibintu byorambe ubija muri silence ya yego sasa wowe na Dorcas murakundana by'ukuri muri ndashaka kunyishure kugera muri matiko turavugana wowe na Dorcas muri en couple by'ukuri murakundana cyangwe uri kuratubesha man navuga yuko ni turi en couple ariko turakundana ya ni muri en couple ariko turakundana bisigura ko yaguteye indobo oya ni turi en couple ariko turakundana bakuzi ba TV yavuze yuko yakunze Dorcas ya bisigura neze yuko atubwiye ko ntibari en couple ariko barakundana bisigura neza yuko yagukubise ipoto bo byanditse kuba en couple kwa bisubira byanditse yuko turabizi iyo ukunda umukobwa wifuza ko muja en couple kuko wewe waranabigaragaza ukavuga neza yuko ushaka kuja mu rukundo na Dorcas ya bisigura rero yuko yakwankiye
bisigura yuko yase ko muja en couple. Nizeye yuko ibintu byose mwagenda murabona ni bigaragaza yuko twari en couple sivyo. Ariko muri uno mwanya ni ibintu bitagaragaza yuko turi en couple ariko kuri je novuga yuko ibintu bi silence biramba cyane gusumba ibiri hejuru ibija hejuru. Bisigura kuba en couple kuri jewe ndabizi nawe kuri kuba en couple urabizi. Ndizi ndakubwiye yuko dushaka kuba tutari en couple ariko dukundana. Urumva? Nturi en couple ariko turakundana. By the way novuga yuko turashaka kundana ariko nturi en couple ya. Ariko mwarigeze kuba en couple? Yeah, of course. Aho nyene mwarigeze kuba en couple? Yeah. Wewe nande? Na Dorcas. Dorcas mwamaranye igihe kinini, mwamaranye igihe kingana gute muri mu rukundo we nawe muri en couple? Ntabwo ari kinini cyane, twamaranye amezi 8 bro. Amezi 8 nize amezi 8 muri en couple. Kuva muri 2022 gushika mu kwezi kwa gatanu kwa muri 2023. Urumva na amezi 8. Mwatanga kuja en couple? Deni tarike zingahe we na Dorcas? Yari tariki 23 z'ukwa kangahe z'ukwindwi. Nako z'ukumunani. No mwata kuja en couple na Dorcas. Jenda shakumbwira. Byagutwaye then hamwe vyo barukuri. Byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo uje mu rukundo na Dorcas? Okay, byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo uje mu rukundo na Dorcas? Denwaye imyaka 2 bro. Kuko namwandika kuri Instagram nyanishura. Facebook ndamwandika biranga ariko mu nyuma tu yazi twabahungu twamatugwana ingwano nyinshi. Tugwana vyinshi. Nimbe gushika ku kintu runaka ubanza kugwana cyane. Hanyuma mu nyuma ugashika ku cyo wifuza. Yeah, of course. Rero byanwaye imyaka 2 bro. Imyaka 2 bro. Upambana man ngiye nyuma y'umukobwa. Yeah, nyuma y'umukobwa man. Encore mutari mu gihugu kimwe ngo uje kumuraba. Ari kuri telefone. Imagine. Yatangiye kwishura umaze igihe kingana gutumwandike. Yatangiye kunyishura izi cyo amezi 4. Amezi 4 bro. Amezi 4 niyo yati bo. Yanyishuye aheza amezi 4 man. Aravuga ati kambazi ndamwishura. Kuko umujournaliste wo mu Rwanda yitwa Beto gute. Ujya mu manager wabo. Ujya manager wabo Irene yake. Aho Irene bro yaragerageje tubizibira ariko tubiranga bro. Irene yagerageje kubizibira gute rero? Cause urabona uri manager, uri manager uragerageza kurinda brand y'abantu uhagarariye sivyo? Yarabigerageje kubizibira ariko biranga ko urukundo. Yagerageje kubizibira mu bwoko bwa gute nibyo shaka udusiguri. Basi kubizibira kujya urazibira nimemeye gukoresha telefone mu munini. Cause no nimere ko bishura baza bakabaza ese umuntu yishugwe canke ntiyishugwe. Ariko byose nijaba bigikunda mu nyuma tu baravye babijingajenga bashavuga ati nta kibazo tuzamwishura. Utanga kuza turaguko. Yeah. Sasa mwahebanye ryari? Mbega inyuma yo muhebana imigenderanire yawe nawe twarabonye neze yuko hari ibintu tarugi postinga ku mapage yawe. Yeah, of course. Kiye gihe no mari mugihebana nyene cyangwa? Aje gihe byabibera byarahagaze ko inkundo urabona ibintu by'urukundo n'ingorane. Then mwapfuye iki? Bo twafuye kudahuza ivyumviro. Ivyumviro mutahuriza ko nibi. Bo ujya mdemara kijijwe man. Akora imana. Amanaje ndi murara w'umisite, umwana wo ku muhanda bro. Urumva? Umwana wo ku muhanda. Mbega imbere kuja mu rukundo, wari umwana wo ku muhanda nawe ntiyarakijijwe. Bo yarakijijwe ariko urazi. Cyangwa ntiyarabizi. Oya navyarazi. Kandi nawe ari kubimenya. Yarazi ko nawe ukijijwe. Yarazi ko nawe ukijijwe. Bo yarazi yuko gusa ko ndi umwana ndi umuhungu amukunda ko urukundo rurabango ni uko akijijwe cyangwa adakijijwe. Ahabo gusa naravye sanga umwanya n'uwitwemerera. Twarageje kuraba dusanga ivyo harimo n'ivyo nje ndimwo basi ntaho bihuriye. Urumva ikindi naco amajambo n'ibikogwa byagenda biratwicira. Niyo mpamvu nabambye abantu ubye rukundo urashaka gukora urukundo rwawe neza ima amatwi abantu ukoresha amaso cyane bizogufasha cyane. Yeah kabisa bro. Uyakire gute utandukana na Dorcas nimba vy'ukuri ari byo mwarakunda? Narababaye cyane. Uyakire gute gutandukana nawe? Soulmate akira gitura cyumva. Urazi gutakaza soulmate. Wowe wagize soulmate muri wewe. Nujya muntu uba wararonse ujya mu nabatandukanye n'abandi bose bro. Iyo mubuze rero uraba shocked mu mutima bro. Imvane n'abaye shocked muri jewe. Ndumva ndababaye cyane. Byambabaje cyane bro. Ndashaka ugire message urungika kwa Dorcas. Niba zineze ko kino kiganiro azokiraba. Ndashaka ugire message
urungika kwa Dorcas hama turangiza ikiganiro? Message norungika kuri Dorcas niko menya yuko aho gwaciye ntagwanga aho kaciye ntagwanga wari uhari numubwiye yuko kumukunda ndamukunda nkuko byamye atari uko gusa bitandukanye nuko gusa atari rwa rukundo rwa couple atari rwa rukundo uvuga ngo nizi nkunda ariko gusa ndamukunda kandi nigeze no kumwakira urumva karibu cyane mu Burundi wacu karibu cyane uzoze abarundi turakundana abarundi dukunda bashitsi cyane nkuko mwabyiboneye ku masho media no ikintu uvuga ebana ndifuza cyane guhura nawe kuko twarakunda ariko ntize duhura hako ndiza yuko tuzohura kandi ibintu bizogenda neza kandi ndiza yuko aho uri hose cyane niwashika mu Burundi zojyoherwa cyane twabatuye igihe mwari mukundana wabona dene agufata gute? Yafata neza cyane yafata neza mu bwoko bwa gute? Bon umuntu kwita ubasi niyo umuntu akwitaho man nayo bari kuri phone bro man haje niyo umuntu akwitaho nayo yo bari kuri telefone man nta kindi kintu cyo kigishe nk'icyo buri mwanya call message na akuririmbira nta kintu kigishe nk'icyo vraiment yeah ati uronse umuntu akwitaho kuri telefone call message na kintu kigishe nk'icyo vraiment ibintu atagukora bivaye nuko ari umukizwa nibihe then mu gihe mwamaranye mu rukundo bro ari ibintu bita ibintu ubona atagukorera bivanye nuko ari umukizwa ni byinshi bro ni byinshi nayo ndashaka kubidondagure biki ari ibintu nashobora kuvuga kuri kamera bro ni byinshi cyane man ndashaka kuvuge mu bikiye basi bishoboka for example nashobora kuvuga ati chérie pele video ariho kuna sehemu ambayo zikaona ikirundi man ariho ibintu ndashobora kubona ari ibintu ndashobora kubonesha amaso kuri ya pele video okay ari ibintu basi mu twabahungu kenshi usanga tusi exprime abana ntumye basi nini picha nini video nini man nakubwiye ubivuge mu kirundi bro sawa biragoye ibintu atagukorera bivaye nuko ari umukizwa Dorcas man yumva nibanga vuga bikeya bishoboka ibidashoboka ubireke for example ashaka kumbwira nkihosoma azikora bari mukizwa ngo no akavyanga eba naraba tu nyene unyebo uri he ndaryanye pere video vipi no akavyanga byose no ubu byose ni ibintu basi ni ibintu yekenda ranga tu yeah of course yeah yes bakoze ba TV reka ndagushimire cyane remember subscribe my name is radio this is Loy TV in the place uno mwaka igitashise kurenga ndagusabire kuzobera nko mwakuza kuri kamera bari kumwe na FH Card ari batumye image uyibona imeze neza cyane ni batumye sound uyumva imeze fresh sana tubabwize ukuri show uno mwaka anzokuzana byinshi bigiye bitandukanye ariko gira ngo urabibona nta bindi kora subscribe we love you so much mari kumwe na Thierry promoter. My name is Radio. We love you so much. Let's get it. Loy TV.